Baramukije bakunzi ba televiziyo yacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyohera ku ngingo nkuru ziyagize umushikiranganje w'ikigega ca leta arahumuriza abakuwe ahazocishwa ibarabara ry'indarayi rizofatanya Burundi n'ibihugu vya Tanzania na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku ikibazo c'imizibukiro yabo leta igifise ku mutima ibikorwa vyo kubaka iryo barabara bikazotangura mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka. Muri zone ya Ngagara abanyagihugu bo muri quartier y'indwi nabo baratewe impungenge n'ibiti vy'amatara vyahengamye bishobora guhenuka umwanya wari wo wose bigahitana abantu n'ibintu. Basaba ishirahamwe Regidezo gusubiriza ibiti bishaje. Murabikurikira mu kanya mu buryo buramvuye. Dasubiye kubaramutsa imfashanyo y'Ibanki ya Afrika hijejwe iterambere ingana ni miliyoni hafi amajana 5 z'amadolari y'abanyamerika niyo yakoreshejwe ku rugero rwa 37% ku migambi y'iterambere mu bisata bitandukanye mu myaka 5 iheze. Vyavugiwe mu ruganda rwo kuri uyu wa kabiri rwahuje leta y'u Burundi n'ubuserukizi bw'iyo banki mu Burundi. Hakaba hari mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyaranguwe. Ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanya. Leta y'u Burundi irashima imfashanyo y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ku migambi 21 yaranguwe mu gihugu kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2023, ariko naho biruko imfashanyo y'iyo banki ingana ni miliyoni 496 z'amadolari y'abanyamerika ntiyakoreshejwe ku rugero rushimishije kuko hakoreshejwe isha gatatu cayo gusa. Umushikiranganje Odase Niyonzima ajejwe ikigega ca leta aravuga ivyatumye iyo mfashanyo idakoreshwa yose. Imigambi iri muri ico gitabo gishasha ariko bategura izoba ari kubandanya ahanini iyo nyene yahora muri ivyo bisata bitandukanye, ariko tugashiramwo akabirya gashasha kaho imigambi igiye kuzirategurwa igiye gufatwa mu mugongo ni banki y'iterambere yo muri Afrika. Iyo migambi kazozira banza gutegurwa neza ko byabonetse mu myaka iheze ko twahora turonka amafaranga, ariko ugasanga ubwo buryo ntibwihuse gukora kubera ko iyo migambi ibitateguwe neza, ugasanga biramaze imyaka 2 imyaka 3 ayo mafaranga atatangura gukora, ugasanga byatevye rero gushira mu ngiro ivyo twiyemeje. Ubu rero ingendo nshasha nuko abitegurwa ryiza, imigambi gategurwa hanyuma tugaheza tukasha turondera uburyo bujanye n'iyo migambi. Naho biruko ubuserukizi bw'iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere mu Burundi burahumuriza ku buryo bwasigaye butazosubira inyuma nk'uko bihora bigenda ku zindi mfashanyo zihora zitangwa n'abafasha igihugu. Pascal Mbeline aserukira banki ya Afrika ijejwe iterambere mu Burundi. Alors tout de suite je dois vous dire il y a pas le fonds ne vont pas retourner. Iyi mfashanyo itakoreshejwe ntizosubira inyuma. Twe turi ku rubuga kandi ibintu tuvyumva kumwe na leta. Turatahura ivyatumye ayo mafaranga adakoreshwa. Ico dukora no kubandanya kurangura iyo migambi itarangiye mu gihe giheze, kandi turavyumvikana na leta. Turatanga n'umwanya uhagije kugira leta irangura iyo migambi gushikirangire. Tuvyita muri make kongereza ikiringo kuri iyo migambi. Nous appelons ça dans notre jargon la prolongation du projet. Ibisata bijanye n'inyubako, intwaro, amasoko ntanganguvu n'amazi hamwe n'imibano nivyo bifashwe mu mugongo niyo mfashanyo y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere, kandi ni navyo bigiye kubandanya bifashwa nk'uko uwaserukira iyo banki mu Burundi abimenyesha. Miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika nayo akaba ariyo ntererano y'iyo banki azofasha mu bikorwa vyo kubaka ibarabara ry'indarayi rizofatanya igihugu c'u Burundi n'ibihugu vya Tanzania na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta akaba yamenyesheje yuko ibikorwa bizotangura mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka.
bose iryo barabara rikazohuza kandi igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Kongo. Ayo masezerano rero ni amasezerano akomeye cyane kuko ni umugambi wafashe igihe kirekire kugira ngo utegurwe, hanyuma kandi ukaba ukeneye uburyo bwinshi, hanyuma kandi banki ya Afrika ikaba ariyo iriko irategura ibikorwa byose bijanye no kongera uburyo, hanyuma kandi bikaba bizosaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo iryo barabara ryubakwe. Ni amasezerano rero arimwo amafaranga angana hafi miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika aza gufasha gutangura ibikorwa. Uwo mugambi ntuzotwara amahera yonyine, ariko na amafaranga kugira ngo azofasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo rutangure umugambi iruhande y'amafaranga bizoshira muri uwo mugambi. Tukizera yuko mu kwezi kwa gatandatu bishobora guhera iyo soko yamaze gutangwa, bigenze neza mbere uyu mwaka nyene ibikorwa bigaca bitangura mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2024. Nuvuga guhera mu kwezi kw'indwi turashobora kwizera yuko ibikorwa nyizina bishobora gutangura. Abimuwe kubijanye n'irya barabara mu mafaranga ateganywa yo kugira umugambi harimwo amafaranga yo gushumbusha abantu bazoba bavuye mu matongo yabo bitewe no gushira mu ngiro umugambi wo kubaka iryo barabara. Rero borema kuko mu mafaranga leta iteganya mbere mu mafaranga ari mu itegeko rigenga amafaranga turiko turakoresha umwaka harimo ayo mafaranga yo gushumbusha abantu. Mu makuru havugwa muri politike kwicamwo imigwi ku mugambwe nta nyungu bigira ku banywanyi, ariko biha inguvu abo basanzwe bahiganwa. Bivugwa na Kefa Nibizi, umukuru w'umugambwe Kodebu, inyuma yaho umugambwe CNL ugaragariyemwo imice ibiri. Uwarongoye Kodebu asaba ko atawozira ko uko kutumvikana kuri hagati y'imigambwe iwabo. Umugambwe Kodebu twarabajwe no kubona umugambwe senere usanzwe ufite ikibanza ca kabiri mu gihugu wicamwo ibice, bikaba ari intambwe twateye dusubira inyuma mu vyerekeye demokrasi. Igihe twabona umushikiranganji vyajeje harimwo gutunganya imigambwe yankira usanzwe aseruka imbere y'amategeko umugambwe senere gutegura inama kaminuza amusaba yuko bomanza kuvyumvikana ko n'abo bari kumwe bose mu bikuru vy'umugambwe. Twe twabonye ko arakigoro kuguhuza izo mpande zibiri zitumvikana, ariko tubonye uruhande umukuru w'umugambwe atarimwo rwemerewe gutunganya ikoraniro ritumvikanywe ko n'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe bose kuko vyari vyasabwe umukuru w'umugambwe, ivyavuye muri iryo koraniro bigatako bikemezwa. Twagize ibibazo vyinshi tubaza duti mu vy'ukuri uko kurondera gutorera inyishu amatati y'umugambwe senere vyari bifise intumbero yahe, ni bande bafise inyungu canke bari inyuma y'ayo matati. Ico twobwira izo mpande zibiri nuko iyo umugambwe wicemwe ibice ataruhande na rumwe ruvyungukiramwo kiretse abasanzwe bahiganwa n'uwo mugambwe mu vya politike, n'uruhande rwibaza yuko rwatsinze ruraheza rugatakaza inguvu ntirusubire kuronka ibibanza bivuye mu matora, n'abo rwari rwibaza yuko barushigikiye bakarukurako icizere. Turifuza yuko uko kutumvikana kuri umugambwe senere atanumwe yobizira, tukaboneraho gusaba abo tumaze iminsi twumva ko bafatwa ko bori kugwa, ariko kandi tugatera intege izo mpande zibiri kwisunga amategeko y'igihugu mu bikorwa vya politike bagiye gushishikara bakora. Abanyagihugu baba muri quartier y'indwi ya zone Ngagara ni mu gisagara ca Bujumbura baratewe impungenge n'ibiti vy'amatara vyahengamye bishobora guhenuka umwanya n'umwanya bigatuma haba amasanganya atandukanye. Basaba ishirahamwe Regidezo gukora ibishoboka kugira ibiti bihari bishaje bisubirizwe. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ndakumana. Ugeze ngaho muri quartier y'indwi iri muri zone ya Ngagara hibonekeza ibiti biriko insinga z'umuyaga nkuba bishaje n'insinga bihengamiye mu ibarabara. Ivyo bikagaragara cane cane hepfo yakorera ishirahamwe Croix Rouge no kwibarabara ryitiriwe Bukemba. Bamwe mu banyagihugu baba ngaho muri yo quartier y'indwi muri zone ya Ngagara bakamenyesha ko ivyo ko bishobora guteza amasanganya atandukanye. Imvura irashobora kugwa irimo umuyaga mwinshi cyane, hama ivyo bipoto bigahenuka, abene gihugu tukagira ikibazo
hakaza siriku inzu zigasha tukahombera ibintu. Ko harashobora nko kuba haciye nk'imodoka cyangwa hagaca nk'abantu ugasanga kirabahitanye. Iyo poto zikuye ugasanga hariho nko mu mazu harabaye nka sirikwi nk'insinga zafatanye ugasanga amazu arahiye, ibyo mu nzu birahiye, abantu barahiriyeyo, gaca usanga rero ni ikibazo, ugasanga bihitanye ibintu byinshi, ugasanga yuko bisubije mu rushaka abantu. Uno munyagihugu amenyesha ko ivyo biti ko vyatanguye kumera nabi gusumba kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka. Abanyagihugu bo ngaho muri quartier y'indwi mu Ngagara bagasaba ishirahamwe Regideso ko ryosubiriza ivyo biti mu maguru masha atamasanganya birateza. Muku kwa mbere ipoto iringaha imwe yaraguye kandi abene gihugu twaswe kugira ingorane cyane kuko amatara hose yaciye hamwe yaraza handi ntaze. Hamaniga yindi nayo murabi nivyo mwibonera namwe murabona yuko igomba kugwa. Kosa Regideso ko yotu garukira ko hakiri kare ikarabika bikurikirana bigasubira bikamera neza kazitugirira intuza nyisanganya litaramara ko. Ico twasaba leta nuko mwodufasha nka mwege abakora mu vya Regideso mukadushikako natwe mukadukorera iyo poto kugira ngo ntituzogire ikibazo. Sirire Bukuru arongoye iyo quartier y'indwi muri zone ya Ngagara amenyesha ko ico kibazo mu ntwaro ko bamaze kugishikiriza ishiramwe Regideso ariko ataco barakora ngo bagitorere umuti. Ikibazo mu ntwaro turakizi twama twabivuze twama twakoranye n'abo muri Regideso barabitwemerera ariko ntibaza kubihindura. Si ibyo bipoto gusa mubona hariho n'insinga zo hasi mwazibonye harya hejo bundi kundwe heze imbwa twaragize imana imbwa ibane ifatwa ahantu hari abantu benshi yakojeje ko umunwa yatarikiye hariya yasamye urumva yaba ari umuntu tuba twaragize ingorane muri Regideso iyo tubabajije ntibahakana bavuga ko baje kubikora mugabo ukazorindira ukazobura kwizera kugaherera mu nzira. Uwarongoye iyo quartier y'indwi ngaho mu Ngagara avuga ko uretse ivyo biti vy'insinga bishaje muri iyo quartier yarongoye ko yibonekeza n'insinga zitwara umuyaga nkuba zica mu kuzimu zishaje zikunze gutuma hibonekeza ubukene bw'umuyaga nkuba muri iyo quartier ibituma abagizi ba nabi bikika umwiza mu gusahura abanyagihugu. Akoze Jean-Marie Vianney ndakumana aha niho amakuru twari twabateguriye duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.